Kugira ngo urukuru niyo nkuru nyine. Bandi bavuga ngo umukene nyina aramwanga. Kandi we ntiwumva. Nze suma n'ubwo buvuri bwa bwana ngo urukoza ngaha muri urugo. Narakubwiye ko nakwibagiye wewe. Hewe. Urazi ikintu kinzanye ngayo. Bwira Ndebagure. Nukuri jewe Ndebagure. Wowe nde? Jewe nde? N'imyaka mfise uko biri kose ndacyakuruta. Nibaze ngo je nawe turangana Uranduta mawe. Ndakuruta cyane. Ngo ukuruta kuruta nimva je ndakuruta itungane. Jengire ndakubaza. Mbwira ingene wewe wogena ngaho ukacudikana sibo niyo mugisha. Mugacudika mukabasoma mbike. Ari byavuyemo umwana anje kwabuka. Ngumvize wa mukecuru ndakubwiye. Isanga umeze nk'umukobwa wawe yaje kunukira ngaho. Je twahura. Nimba utanzi neza. Yaje kutugabya siga kwa ikofi jandi ukatanga umufisi. Nakwasa. Nari kumufuta. Wewe. Nachenda kufutira sha. Nachenda kufuta. Nachenda kuzimanganya. Wewe. Mwizira jima wewe necho wewe. Nacho ongira. Wewe. Nimba utata. Mukecuru ngana na wewe kujana n'umwana nkasiboni. Ntasoni. Ko ntasoni kuranga. Mara wewe. Hana wareze. Ako muhungu wawe umuko wawe urazi ko jarije na muri. Mwana wareze. Warirereye. Warirereye. Wareze. Warirereye. Kandi ngiye kubibona. Tugenda gute ku mwana jo kwawukana kandi amabanga yose y'urugo rw'iwari wo uyazi. Bacha gushika ku. Wa mukecuru nkanje ndakubwire nimba utumva neza. Kandi wana manda kubwira no kugutura mu mutungo. Mbega igihe umukobwa wawe yaza. Akaza muri rujya rugo. Uti ntiyaje uruzingo. Uruzingo mbeye bana uruzingo bayaraje kurutora. Iyo inumire muvye. Inumire abantu bose kirazija. Nde baraciye umugani mu kirere. Kirazica wanje ngwingwe. Utwara igitunga. Ndagutanga kura. Jana yako nagukoreye nk'umuvyeyi. Wankoreye iki? Ibikorwa wari gukora uri hafi. Iyo wankorera umwana ntaba yarahukanye. Wari kuza tugacudika. Ukambarira ati burya ibintu bimeze uku. Nujya mukwe wawe bari mu bibazo. Gendura ukuntu wafasha abana. Mugarege mbona umwana ntuye ko amaguru kwera inzara. Yahukanye ko utagira impanuro nk'umuvyeyi. Wari kumuhanura nk'umuvyeyi kubera inzara mbenda kuba. Nkamubwira ngo agenda wizera inzara. Tugende bukebu. Tugende bukebu. Mbega kuva na kenya. Umuntu ashonje. Agiye kubaka mu rugo. Arabukanishwa n'inzara. Ndakubaza iki? Nagira umuntu agenda umaronse ikijuma akakibegurana n'umuntu. Yaro nkakumbati bakabegurana. Yaro nkutubogaboga bagasanga. Ego. Mugabo w'umukobwa wawe yamenyere kwaguka. Nimba yamenyere kwaguka akamenyere ibikindi. Umwana wanje basumira ku mafaranga barinje kuja gukopesha. Gushikaho umugabo bamwita karyamyenda. Gushikaho amuhinoti ya 5 ngo niyasubisha. Mbega sha wewe uwo mwana yokumira kuri ivyo. Hari umwana akiri muto nk'ujya yobyumira ko kubera ko yaboshwe. Wenda gusobanura. Yaboshwe. Ni wimenyera n'agakobwa kamwe bakatagira imbere. Agakobwa. Kandi n'uno munsi ndabikubwiye ndagukuru guture. Wenda kubari. Genda wigisha abana bawe. Wigishe kuwa. Wenda kugisha kuri wenda tuzonyora hamwe. Naye ndi hano ndahagaze. Nzokwereka. Jewe uyu uzombona ndindira. Ngo akateretse kabagasema umukobwa. Toka. Akateretse kabagasema bimbere nzokwereka bimbere isigo bitaravyo abankungu kariko mwama turondere neza warikirize wumva uwo ndiwe je uyu mama mukobwa hewe urarivugira isubireko nitwa mukora umbone na upfa kunekerako ndareka kwitwenga bagutwenga wowe uzombona wowe waramenyekanye n'agakobwa uzombona agaciwe karuma waravuze waragize ibyo wafyitiriye byose nzobimenya kandi ko karumyerera ko kaci ego toka mbira uzombona anundi musi rwo kwanya mutarumenye ndagiye kandi nzogaruka aha uzozanga magaze wewe magaze bwuma je nzokuma nagukoreye ko kandi wengeye kukwitegura nagukoreye ko ntuzomenya ko ndi mukora umbone urakurera abana banyu mukaza abandi ba ndindira uzombona bamurera umukobwa ugenda umureza akamenya icyo yuba sawa nta soni sheshiraho umukecuru Kariko usigara uracunga urugo ne
umva nari nibagiye hariho abantu buca baza ngaha azo bari babiri mugabo muri abo babiri hariho umwe w'ingirakamaro kuri jewe uriko uranyumva neza mugabo icitonderwa ntihaze hagire amabanga yo ngaha na rimwe ringana n'ugwara uzocira hasi urabitse uzi vyinshi ngaha mu rurugo ntihaze hagire ibanga na rimwe ndazi bisubiye mu ncuro zitatu ntihaze hagire ibanga na rimwe rizokoroka hasi kirumvikana sawa akazi keza Mugisha Halo. Oh. nyaruka mugabo Yego ndaje. Sawa. ntugende agasashe kangana uko Gatebe. Bagize amahirwe shaye kugira Nimba twabuze ifaranga turonka impuzu. none zinizo mpuzu zonyine wari ufise Twabuze yo kujya tworonka yo kugura impuzu gato. Aburega uzamufina abantu. ariko ni savye cyo ko iyo ugiye uzokora n'inguvu kora kufisa ibikeneye byinshi Ganja ugura impuzu ufise wahimbye. Mu ndameze neza. Naho gana gura impuzu. witeguye umeze neza Ubu ni sawa. kandi mu Kandi andibaza nje nuje mu bandi. ugiye neza ahubwo umenga simugisha narize ndiko nakwambwa atakana wakatiye hehe ninde yakugabiye Agakote n'umuzungu araho yigeze kuza igikote ndafite imyaka 5. itano bibizi N'umuzungu araho yigeze kuza ino. ayi wacu ni muca muyitango ni mara rubanda Mara rubanda kabisa. Yego. Ani. Ingo. Akiraza kumera papa wawe ifunguruzo ubwira azimbikire. Nanamaze kuvugana nawe yambwira ati ninagenda ndazigusigira. Sibyo? Zibike neza. Amuze murandabira sibyo? Sawa. Nako sizuru funguzo uzosigara nga Yana inda sigara nga. None kumudamu ko yagiye iwabo. Urumva? Garutwara umuzi gukora. Mutakaribu kandi. Yego. Karibu muri isanze kabisa. Ujya mwari mwaduhebye iminsi yari myinshi. Murakoze cyane mu bisanzwe so kubaheba nta n'umutima mubi warimwo Ego. usivye yuko umutima wanje waterera muri runo rugo Yego ni byiza. nagize akazi kenshi nasimbiye Etats-Unis hajya New York Ego. gatuye ngenda muri Canada Ottawa Ego. mu bintu nyene by'akazi naje hirya ejo sebwa naruhukena neza Nico gituma. mugaba agatima Nari gutanga agatima kambwiye ati genda urabe mukecuru uko amerewe murakoze n'Imana nashitse nasanze mwarabaye abizigirwa ya plafond mwarayishizeko murakoze ubu n'umuntu asigaye yinjira nga akabona ko turi mu oya ni mu gisirimu harabaye neza nani kumpezagirire kweri harabaye neza ndabona harabyushe cyane biriko biraza n'aya mazi kirezi we nubona ko ubatanguye kuvayo kirezi wowe umubona gute wewe na kirezi data mbona n'udutama twatanguye kuza yo ndabarega ni jewe ega yagira apfe yari mu guhera hajya ujya mu ngo yagira ngicira umwana n'ukuri yakintu cica nk'inzara kweri ubu hoho mama sabyo bigiye kumera neza cyane kuko mu byari byanjanye Etats-Unis binjana Canada yego hari ugutegura neza ingene umwana wawe kirezi yobaho neza ariko mukoze rero hariho inzu igeretse 6 nariko ndaheraheza yego nifuza yuko ushobora kubanamwo nivyo hama rero ariko ndafise n'undi mugambi kuri musaza we yego ko nawe nyene muntangaje mukabinyemerera
sino ninde yovyanga no mutwara mu gisagara nawe nyene nuko mamashi nari navuganye n'urongoye pafe yo ashobora kuca ampereza pasiporo yihuta no bakomera amashi nuko mamashi mbega no y'abazungu dukorana muri Amerika buguruje uruganda yego bwo gukora amabati amaferabeto ibisumari we rero ntiyoba sinomurungika ngo agiye kubikora ahubwo no mugira umusuperviseur wo kuraba abandi bakozi kuko hariya haba hari abakozi abashinwa abahindi abatailandie nibo yoza arahereza amategeko ico rero nico nipfuza yuko ko shaka umuryango ndawuzamura ndawushira ku rugezo rwiza rw'icitegererezo nzogerwa cyane mbega n'Imana yo bicanye gute nzogerwa gose mbonye umuhungu wawe agenda gusangira akayi na basiyoni baziranotse bagenda bishashaye ibyo nzobikora ujya muhungu yiwanje arashashaye kuba umuntu yasha ariyemera bujya ntumubone kujya ko mama kuvuga niko bavuze ko baza mujana mu bindi bihugu wumva arazi indimi oya ico ni kibazo gitoyi cyane kuko imbere yuko agendayo nzobanza ndamuronderere umwigisha ntumva rero icyongereza igifaransa igitailandie igishinwa hamwe n'icyarabu kuko urabona abo bose nibo azokoresha uwo mwigisha banze amwigishe bizofata amezi 3 none aciye ubwenge umuhungu wawe yo cyane gose ahubwo abuzi yaje gusa aho rero ko aciye ubwenge amezi 3 izo ndimi zose uko ari 6 mvuze azoba yarazimenye aho ntimugire ikibazo na gito mbe igifaransa cyo muranumva apfa kugipiragura agipiragura mugabo ko bakivuga aho aravuga bonjour mama na bonsoir aravuga nuko muranumva piragura bike aho ni sawa ashobora kuvuga bon après-midi j'ai besoin à manger akoko sarakazi je ntabyo manje ntabyo nzije naje twatuze nayo yaci kwishuri aho urumva ko byoroshe reka ndamuduze nawe ashike mu rwego rw'abagabo aho tugeze kuri mwe bamuko aho tugeze nawe hageze mbega umuntu uzobashimira gute nubashimira gute yewe nta kindi mfise nuvuga uretse gukura ubwatsi je nkabona abana baravuye ngaha baragiye baratera imbere nk'abandi mwana nzogushimira sinumva ingene nzogusabira ku Mana yone oya nibitegure hama baje kwitegura umwanya wose uyu turavugana uyiwe nawe ushaka utwara n'uno munsi nta ngorane okay yego bon genda witegure hama bebe musaza wawe ari he sindigera ndamubona umegari mudukorwa imbere gatoya reka ndamubwira amakuru meza na ashaka uca witegura hama tugende mwe kama uzirakura ku cavu n'ukuri ngire mve ku cavu mama burya nta Imana itogukura nta naho itogushitsa Imana irakomeye Imana igira neza ariko umuhungu ari aho bashe Jesse mugaye mugisha nkuko nakubwiye neza yuko tugiye gukora ahantu hazima kandi witwaye neza uzohindura ubuzima aha niho kuri ofisi nkorera ko iyi nayo kampuni isanzwe imbeshejeho nanje mu gisagara rero umushahara urabizi nari kubwiye 50 ku kwezi mugabo please ukora neza please wizerwa ukanongerezwa ukora ikintu ndagusavye ntuzumara amazi mugenzi ntuzumara amazi uzukore neza urabizi neza yuko akazi kawe ni kuraba aha mu rugo gucunga iyo dutashe ofisi nigomba gusigara igaragara amasuku hajya hanze utwatsi tumeze neza dukosora neza ako niko kazi k'umuplanto bisanzwe ariko urumva ko ucukoreramo na kusekirite gucunga urugo rwanya n'ibisanzwe ko ntusanzwe uzoba ugomba gufata neza ahantu uzobaye rero hakuru nico ariko ntibagiye hari icyumba cya mabuji usileti ariko ngahantu hakiri hashashe
yarasize icyumba ciwe atawundi muntu yinjiramo ataje kiretse umuntu agomba gukora isuku. Ubwo rero umuntu wenyine azohakorera isuku ni wewe wenyine. Hagomba kuba hasukuye hameze neza kubera ko wewe mukuza umenye umunsi n'isaha ubona ati ntanateguza. Ubwo rero buri gihe uzohitwararike cyane. Buri mu gatondo ndabanda ku rufunguruzo wategura cyangwa inzira nako washinze urumahira ngo umwanya wose uzuronse uzuzirakora. Ivyo bizotuma wanashimana kuzira cyane arakunda umuntu akora cyane, arakunda umuntu aciye bugufi ariko kandi umunyakuri. Nshanisha. Ibintu byo mbere kuru bizotumva kuri intambwe ukaja kuri indi mani nabidufashije. Uko DJ nagushimiye bive ku mutima kino kintu kidasanzwe kino kintu ndacanitse mu mutima wanje nizaha kuko jewe nta byinshi novuga kuboje bavuga ngo indogera kuyamara y'umugabo kuriwa nabaki kuvuga menshi nako siko kuyamara barabizi jewe nzogereka yuko wazanye umuntu mwizigirwa kandi ibikorwa byose wambwiye nzo bikora neza 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 aho vyiza kabisa abikorwa zatwumvikanye kandi uzobona iterambere. Abagutwenze bazoza gusaba ubufasha ati wabigenjeje gute nuko abisi bameze. Iyo unaniwe bose baragutwenga ariko iyo utsinze bose bakugera kugira ngo tubwire banga bakoresheje kugira ngo utere intambwe ubwo ruzi ukore wirinda kunanirwa. Ariko rero wegera kuri post yawe cyane gikora ko nk'umwe n'amasaha agomba angerane kure mace ntanje kuruhuka gato nabisigaye uzozura mu bigize ikibazo cyaje cyose uzuramenyesha. Bash ntangorane n'imwe. Sawa bakoze cyane. Bof aha niho muhira Ashabiheza banasa neza wisanze kandi wisanzure aha ni muhira. urakoze kabisa. Mukanya ndabwira umukozi wanje akwereka icyumba cy'iwawe hamashere katse Mpuze cyane mutizembisi waje. uko nabahaye kaze mu mutima wanje niko ndaguhaye kaze no muri ino nzu nahora nitagwanje mugabo ubu ngiye kwitagwaje. Mpuze cyane. Karikuru we Karikuru Sabwe usiga we gira banzu tore iyi shakoshi twara muri rya chambre ijya irimo douche toilette indani na bain ijya irimo aho kogera iyo yitware hama ibindi navyo ndakwereka ingene bigenza. Banzu twari ibyo Chengaruka ucugaruka ubunyene cugaruka kugira ngo nkwereke ibyo ukora abashitsi. Rero aha ni mu rugo mwumva amahoro ko nemeye kubagira umuryango wanje ifa yuko munyegera mumbe hafi. Wagarutse yitware muri chambre wanje twara iyo shakoshi yitwara hajya muri chambre wanje sawa. Hama mugabo rero ucugaruka maze utware ucugaruka nca nakubwira ibikurikira. Nyaruka efisi inama ya saa 10 n'abagwiza tunga mugabo rero ndabona kubera ko nakiriye abashitsi biteka ndashobora kutagenda genda umwereke chambre yiwe genda umwereke chambre yiwe hama wewe uce ubazana ico ibyo baba baranywa uraraba muri frigo ukenera jus ukenera amata ukenera ifanta umuzanira hama uce ugenda urabona kajya kabare ko kwa Dr Alex ndahabona hajya bagira inkoko z'indundi ndahabona ugenda ubaze ujya mu chef wa cuisine ati mbega za nkoko zitatu boss yakoresha ngaha mwazihishije niwasanga bazihishije ucu zizana sawa baza umwereke chambre ucu bazana ico banwa hamucu ugenda ukurikirana ibyo by'inkoko
uriko urabyumva we karikuru bikora uko mwereke ntaruhe bofre wanje ama sure ngo nkwereke chambre yawe nawe sivyo nawe ukomba ndugiko umukozi akwereke chambre yawe oya kame mumva nzokubona ni je ndayikwereka nkwereke